En fait, abanyabururi ngene bameze usanga abantu bafite itaye vraiment ubwina bivuga ati respect. Muri famille wacu nta batware nta bantu benshi bari bagiye mu gisoda barimwo. Aho hantu ndibaza ko yoba yambeshe naho byo biruko je nabonye yuko ari umunyabururi. Kubera ivy'igihugu caciyemwo aho abakuru b'igihugu batatu bakurikirana bavuka i Bururi mu kibano cacu hari ivyagiye birashinga imizi mu mvugo no mu vyiyumviro. Muri ivyo harimwe bivugwa ku bantu bakomoka muri iyo ntara ya Bururi. Twifuje kubinegura biciye mu gakino dufashijwe n'ugwaruka rutazinanye. Hagati yabo bariko baraganira baratora umunyabururi ari muri bo. Batamutoye agashimwe kabagwiwe wenyene. Bamutoye agashimwe baca bagasangira we atarimwe. Je nitwa Nibimpa Samuel. Nitwa Lise Claudia Irera. Je nitwa Bukuru Pierre Kevin. Jewe banyita Karonkano Audrey. Jewe nitwa Divine Girufishaka. Nitwa Arvine Inteyiteka. Mu bivugwa ku ntara ya Bururi harimwo ko ifise abantu bamye boroherezwa n'ubutegetsi kandi bifise. Ikagira bize benshi, abasirikare n'abigisha benshi. Muri aba bakinyi mwibaza ko yoba arinde. Yeah, pretty well. Ni sake. Bon, nitwa Lise. Kevin. Okay. Kevin akunda iki? Kunda iki mu bintu? Kuki? Mu bantu, mu bagenzi bawe. Nkunda abagenzi bavugisha ukuri. Abagenzi bavugisha ukuri. None nk'iyo bishitse umugenzi wawe akaguhenda uvyifatamwo gute? Nakunda uravyakira, c'est décevant, c'est humain. Mugabo uvyakira gute ko abantu bakira ibintu uburyo bitandukanye? Bon, c'est vrai, umwanya wa mbere urashavu. Mugabo ntuje nshaka kuvuga muri bose nshaka wewe ukubifata. Niko nyine ndiko ndakubwira. Yego. Donc ndagerageza utahura canke kuja muco umuntu yakoze nabi. Hama gasubigenda gute? Hama n'ubugenzi ntibuhera wanashaka. Ntuhera. Ndagerageza nkamutahura. Iyo usanze by'ukuri iyo uwo muntu we adashatse gutahura ko yakojeje kandi yakosheje ahaguma nyene ucubigenza gute? Nta manya mfise vraiment ubuta ndiko ndashavurira nk'umuntu. Iyo uri kumwe n'abagenzi bawe ukunda ko mukora ikintu uryoherwa cyane uvuga ati wow tumwe ndaryohewe iyo muri kumwe n'abagenzi bawe. Ikintu nkunda turi kumwe n'abagenzi ni ikintu kimvana kuri etape imwe kinjana ku yindi etape. Ndi mu bantu rero kugira tuba abagenzi bafise ikintu ntegereje gukurako. Okay, ku gihugu cyawe Burundi dufise ibibazo byinshi biduhanze. Urifuza koba umwe canke nk'umukuru ashobora gufasha ku resolve mu bibazo biduhanze mu gihugu cyacu? Kiba iteka cyane. Muri ndavyifuza. Okay. Muri famille wanyu murashaka kuba mufise nk'abantu b'abakuru, abantu bari babasoda, abantu iwacu muri famille. Yego. Twigeze kuba dufise abasoda ariko barapensione. Yego. Audrey. Abavyeyi hanini bari batunzwe n'iki mu buzima bwa misi yose? Papa na mama bakora iki? Abavyeyi banje n'abakozi ba leta. N'abakozi ba leta. Nk'umwarimu tuvuze abakozi ba leta harasanga ari umwarimu canke akaba umusirikare. Mwabo babiri yari umusirikare yarimo canke umwarimu? Bon. Abavyeyi banje mbere bakora byose en fait. Abakozi ba leta bakarima. Harimo abarimu uko bavuze. Harimo umwarimu. Harimo umwarimu. Kandi bararima. Byose turabikora kubera borora. Oya korora sivyacu. Muri famille none muri abana bangahe gawe? Batandatu. Yego. Bose baraciye ku ntebe y'ishuri? Bose barize ki? Bose. Bane turamaze kumara imanite. Hasigaye rero abandi babiri. Bakiki ku ntebe y'ishuri. Yego nawe hano wamaze kaminuza. Ntwege turayirembeje.
je ndi umukatolika mu vyo kwemera we idini wegamiye ni ryahe garize uri umupantekote abavyeyi nabo nyene papa na mama bakora iki mu buzima bwa misi yose ano muganga umwigisha sawa Kevin niwe yanteye amakengu cyane gose gusumbya abandi kwera namajije ku bintu vyo kuba amaproje byo yifuza ko reserva ku gihugu arambwira ibiki arambwira ingene adashaka ko abagenzi be bamubesha yuko atagize ariko amaze kumbwira yuko muri famille wabo hahoze ko harimo arabasoda mugabo benshi bavuyemwo nahise numva ati Umunyabururi izina ni Audrey namutoye Audrey ashobora kuba ari Umunyabururi kuko ari ibibazo bibiri namubajije kimwe yakinyishuye ndabona ko akinyishuye ko arambwira ko muri famille wabo bose bagiye ku ntebe y'ishure kandi tukaba tuzi yuko Abanyabururi ico bakubitira umwana no kumushira ku ntebe y'ishure yayobegwa yadubura inshuro zitatu ni mpaka amashuri yamare kandi yambwiye yuko abahererezi babiri nabo nyene bariko barayamara aho ntiyampenze muga handi hantu nagiye kumukagura ko yoba ariko arampenda namubajije nti papa na mama n'abakozi ba leta kuko baravuga yuko Abanyabururi benshi baraciye ku ntebe y'ishure abataciye ku ntebe y'ishure nabarimyi borozi papa wiwe na mama wiwe ngo nabarimyi bakaba n'abakozi ba leta aho hantu ndibaza ko yoba yambeshe naho byo biruko je nabonye yuko ari Umunyabururi lize Abanyabururi hariho akaranga kabo haba mu kuvuga haba mu nyambaro haba no bintu ndangakaranga ubona ko afise imishatsi yiwe kama jewe ashaka kuba ari muri babigeme b'abanyakaranga duhora twumva b'Abanyabururi nyene bari atashe gukaranga naho byogenda gute nawe namwiketse ko yoba ari Umunyabururi Samuel nta numwe yigeze yibaza ko yoba ari Umunyabururi gutyo abaratsinze runo gwaruka ruratanga inyigisho rwakuye mu gakino jewe kubona batantoye jewe ncumva iki gikino narinzi yuko naho nto kwirirwa ndavuga kuvyo nari nsanzwe niyizi ko nd'Umunyabururi narinzi yuko ahubwo bashika bavuga bati we ntitwirirwa turanagira niki gikino mugabo mpeje kubona yuko ibi bintu twamaze kwishiramwo ngo urya n'Umunyabururi nibaza yuko ari ivyo twagiye turumva abandi bavuga sino ugiye mu bandi bantu benshi na jewe sinoshobora gutora ngo n'Umunyabururi ngo wahari iwacu Premier twize kuko abavyeyi bacu bize nabo abavyeyi bacu bize kuko iterambere ryamaze gushika mu Burundi kwiga vraiment ubu numva teke umuntu yafatirako ibindi bintu byo gufungura mbega shaka mwino nzara ico cyose bonyira uguma wagifunguye iwacu nyimba barabayemwo abasirikare ntigice gisekura ko jewe ncambo Umunyabururi ahubwo ico nabonye nuko twareka nivyo twitanga ivyo dufatirako ahubwo uko umuntu wese ameze kuko birashobora guhinduka umuntu ashobora kuba iwaho haravutse y'abasirikare ariko atari Umunyabururi ashobora kuba akunda gufungura imfungurwa zimera cyane i Bururi ariko atari Umunyabururi kandi